Ndabamukije mwese bakunzwe ikiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Christ Kumana. Uno musi turi ku musi wa gatatu, igice ca mbere mu gishikirizwa n'umukozi w'Imana Esdras Biranguza, nanje ndakomeza mu gice ca kabiri. Shalom. Nimba wizera Imana, wizera yuko ariyo ifise ubugingo bwawe na kazoza kawe mu biganza vyayo. Ndategwa intege cane yo nibutse yuko Imana yonyene ari ifise ubugingo bwane na kazoza kane mu biganza vyayo, atari umuntu numwe ashobora kuba bifise mu biganza vyiwe. Yaba kazoza kawe kari mu biganza vy'umuntu, aho hari kuba ikibazo, kuko umuntu arahindagurika. Umuntu ivyo yakwemereye ashobora kubihindura, umuntu ashobora kurenganya, ariko Imana yacu ntihinduka. Imana yacu ni ukuri, Imana yacu iragororotse kandi iratunganye. Iyo uriko uraraba ikiganiro umaze kubona ukaba ukiravye nk'incuro ya gatatu, uba wibuka ibirimwo vyose, nta na kimwe kiza kugutangaza kuko warakibonye ico kiganiro, urazi ibikurikira vyose. Niko bimeze rero na Ndiho, abazi umunsi wawe nk'uko yoba yarawubonye kera, azi kahise kawe, azi kubu kawe, azi kazoza kawe, arazi biza kuba vyose muri uyu munsi. Uyu munsi hari ivyo yaguteguriye. Nico gituma ukwiye kumenya ngo iyo utegura umunsi uri kubwira uwateguye ibiza kuba vyose, kandi mu vyo yateguye harimwo ivyiza. Kuba wavyutse gusa, kubona uri kurumviriza ijambo ryayo uyu munsi ni vyiza, kandi dukwiye gushimira Imana, tutakwiye gufata nk'ibintu bisanzwe. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice c'8 umurongo wa 12. Jean chapitre 8 verset 12. Handitse ngo Yesu yongera kubabwira ati, "Je ndi umuco w'isi, unkurikira ntazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo." Isi tubayemwo yuzuye umwiza, yuzuye umwijima. Hari ibintu vyinshi duhura navyo bigomba kutubuza gutera imbere, bigomba kutubuza kubandanya mu nzira y'Imana canke mu migambi Imana yaduteguriye. Ariko Imana ishimwe kuko yaduhaye umuco witwa Yesu. Udafise uwo muco ashobora kuzimira. Nta wundi muco twahawe atari Yesu Kristo. Iyo mvuze yuko tuba mw'isi y'umwijima canke isi y'umwiza, si mu buryo bw'ibigaragara, si ivyo tubonesha amaso yacu gusa, kuko ushobora kuba uri ahantu haka amatara menshi, hari umuyaga nkuba, ariko mu buryo bwo mu mpwemu hakaba hari umwiza, hakaba hari umwijima kubw'ibikorwa bihakorerwa. Nico gituma naho buba bukeye hakaba habona mu gitondo, dutegura umunsi wacu kugira ngo tushe mu biganza vya Ndiho, kuko iyi si tubayemwo irimwo ibintu vyinshi bishobora kutugirira nabi. Ntuze wigera uva muhira, ntuze wigera uva mu rugo udasenze, kuko ntushobora kugira intsinzi ku mwansi wawe ari we Satani udafise uwo muco witwa Yesu. Utarakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ukwiye kubigira vyihuse, ukwiye kumwakira mu bugingo bwawe, kuko umaze kumwakira ntuzosubira kugendera mu mwiza. Dufata akarorero mu nzu yawe, ata muco uhari, ushobora kugenda uraseka ibintu, ushobora gutambuka ku kintu gishobora kukubabaza, kuko ntubona aho uri kuraca, ntubona aho uri kurashira ibirenge vyawe. Uwugendagenda muri ino si adafise uwo muco, adasavye uwo muco uko bukeye ngo umumurikire, ashobora kugira impanuka. Kandi iyo mvuze impanuka, si mu buryo bw'umubiri gusa, ariko ni no mu buryo bwo mu mpwemu, ni mu buryo bwo guhitamwo ivyo ushobora guhitamwo mu buzima bwawe. Ugashobora gusanga uhisemwo ibintu bitari vyiza kuko utamurikiwe, kandi ivyo bikazogira ingaruka zitari nziza muri kazoza. Uyu munsi uwo muco ni wakumurikira, uraza kubona aho uri kuraca, ntuza gutemba, ntuza kugwa mu mwobo, kuko uzoba uri kurabona aho uri kuraca hose. Tugeze mu mwanya w'inyigisho macaka kurikira ikiganiro Kanguka. Turakomeza ikete Paulo yandikiye Timotheo, turacari mu cete ca mbere uce ca gatatu, 1 Timothée 3. Ejo nako navuga ivyerekeye ingene umuzezi wa shengero canke umwungere akwiye kubanza kuyobora inzu yiwe.
nta kuntu ushobora kuyobora abantu ibihumbi kandi mu nzu yawe byakunaniye. Ushobora kumbwira uti je ndazi umupastori afise ishengero y'abantu 2,000 kandi yamaze kuvana n'umugore bari divorce, afise n'umugore wa kabiri yarongoye kandi abana yayobora ishengero. Ivyo nibitangaje. Hari n'ibiruta ivyo tubona uno munsi. Hari abapastori basambana n'abakristo babo. Zoze kuvyumva byinshi, bashaka bamwe bakaza bakanavyemerera bagasaba imbabazi, hanyuma bagabahagarika mu ishengero. Umupastori mwungere yasambanije umukristo wiwe, gushaka ko ari muririmbyi cyangwa mu diakoni muri iyo shengero, agasambana nawe, bamwe arabatera n'inda. Ivyo turamaze kubibona biraba. Hanyuma ugasanga yakoze ico cyaha, agakomeza bakamuhagarika, akavyemera, akaza wenyene ubwiwe mu ishengero agasaba imbabazi, akemera ko yakoze icyaha. Umwungere cyangwa umuzezi wa shengero cyangwa mu apotre cyangwa umusenyeri akemera, suvuga ngo nibihuha, ntibikibaye ibihuha, wenyene aravyemeje yuko yavanze umugore wiwe asambana n'umukristo wo mu ishengero, kuko kumbure byaragaragaye, kumbure barabafashe, kumbure habara amafoto cyangwa umukobwa yaratwaye inda, akavyemera. Hanyuma bagaca bavuga ngo baramugiriye ikigongwe, imbabazi. Kandi mu myumve yukoze icyaha Imana iraguharira, uraharirwa nivyo. Hanyuma yamaze kuvanga umugore wiwe, yamaze kurenga ibigo, yamaze kugira icyo bita adultère, ariko kubera afise influence, kubera yemewe cyane mu ishengero, baravye n'ivyo yakoze vyose, bagashasura kumuha, agakomeza ari pastori, agakomeza ari umwungere, agakomeza ayobora ishengero. Nage nabwire ko ivyo ni by'abana b'abantu, ariko ijambo ry'Imana uko turisoma ngaha muri Timoteyo wa 2:3, iyo washitse ku rwego rwo kuvanga umugore wawe ukaja gusambana n'uwundi mukobwa ufise umugore n'abana, ukarenga urugo ukagenda gusambana hanze y'urugo, ijambo ry'Imana ngaha mu 3 berekana neza ko utakiri qualifié, ntucemerewe kuyobora ishengero ry'Imana, kuko inzu yawe yakunaniye, wabaye infidèle, ntubaye umwizigirwa ku mugore wawe umwe. Ni gute uzoba umwizigirwa ku bantu 500 canke 1000? Uno munsi byamaze ku ibintu bisanzwe, benshi barabigwamwo rimwe, bagasaba imbabazi, bakabaharira, bagasubira bagakomeza bayobora ishengero, bagasubira bakagwa mu cyaha nyene, bakabaharira, bagasubira bagakomeza. Hari abadivorce, bagasubira bagakomeza bari divorce, bakarongora n'uwa kabiri, bagakomeza araba bishop, arabungere. Uno munsi byabaye ibindi binyuranye n'ibyo tuko turasoma muri Timoteyo wa 1:3. Nta numwe ko ndacira urubanza, tuko dusoma ijambo ry'Imana dushaka gutahura umutima wari nyuma y'ino kete Paulo yandikiye Timoteyo. Uno munsi bibwiye abantu bagira ati bijya byaje byo kuri Paulo byarabakiya gihe, ariko ibi ariko aravuga n'ama principe n'ibintu tukwiye kugenderako uno munsi, kuko mpwemu y'Imana ntiyahindutse. Nimba icyo gihe mpwemu y'Imana yarabuza yuko umugabo yananiwe n'urugo ataja kuyobora ishengero cyangwa itorero, sinibaza ko uno munsi mpwemu y'Imana yamaze kuba tolérant, nuvuga yuko mu Kirundi yavyemeye ko ari bisanzwe. Uno munsi niko tuyikwegera ko kiretse no bambwira yuko hariho Bibiliya yindi dukwiye gusoma, ariko ino Bibiliya uyisomye uko iri, dukwiye kwisunga ico mpwemu y'Imana yariko arayobora abatwitangiye imbere. Icyo mpemu Imana ko aravuga ayobora abatwitangiye imbere. Ushobora gucumbaza uti none iyo vyashitse ico cyaha kigakoreka, umupastori umwongere yavanze umugore wiwe yagiye gusambana n'undi mugore, vyashitse bamufashe canke yaje avyemera, arasaba imbabazi, none harigwa imbabazi nizibaho? Ego cyane, imbabazi zirabaho, Imana iraguharira, ico cyaha kirafutika, kirasibwa, kandi ntuzokibazwa n'igihe uzoja mu ijuru, ntazokikubaza kuko warihanye, Imana yaguhariye. Ariko nubwo Imana yaguhariye, ntuwemerewe gukomeza kuyobora ishengero. Wamaze guhemukira urugo rwawe, wamuhemukiye umugore wawe, wahemukiye abana bawe. Cyo mwibagira nuko iyo umuntu agiye kurenga ibigo agasamana n'undi mugore, nahemukiye umugore we gusa, n'abana biwe yavyaye arabahemukiye. Icyo wari ukwiye gucukora, ukwiye gucutanga imihoho, ukareka uwundi muntu akayobora ishengero ry'Imana, ariko we ntube ubazwa iryo shengero, ntube umuzezwa shengero.
mu nyumve neza, ntamwe tuko turacira urubanza, ntamwe tuko turatuma urutoke, turiko turaraba ijambo ry'Imana, ico mpwemu y'Imana ariko aratwigisha. Ndazi ko inyigisho nk'izi ziri sensible, hari abatashobora kuvyakira neza kuko uvuga ati no nararengeje urugero, nta rugero narengeje, ndiko nasoma uko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Ejo tuzobona ikindi gikenewe cyane ku muzezo shengero canke umwungere, uko Paulo yandikiye Timoteo. Ndiho abahezagire, mugire umunsi mwiza.